Ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana n'abakunzi ba papa bien-aimé. Uyu munsi nagomba tuvugane ivyiyumviro bisambura urugo. Mugabo imbere yuko tubandanya, reka wewe woba ufise ikibazo canke ukeneye ubufasha mu buzima bwawe bw'urukundo n'uwo muri kumwe canke n'uwo mwubakanye, utwandikire kuri izo nimero. Tuzoguha inyishu ivuye ku Mana izogufasha kubaka urugo rw'ubwiza. Ikindi naco tokwibagirwa ni ugufyonda kuri aka kantu gatukura, kuko bizogufasha kwama uri uwa mbere mu kubona ibiganiro vyacu bikija ku rubuga. Hariho ivyiyumviro iyo ubifise udashobora kubaka ngo rugume. Icambere ni ukwibaza ati narihenze canke nahisemwo nabi. Iki ciyumviro kiza mu muntu mu gihe yubatse hanyuma akabona uwo bubakanye akomeza kuba mubi, bigatuma nyuma y'igihe kinini yihangana, ariko akabona ibintu bikomeza kumera nabi gusumba uko vyari bimeze. Niho umuntu ashobora kwibaza ati kumbure narihenze guhitamwo uwo tuzokubakana. Mwihweje kuri iyi foto murabona yuko abantu babiri, umwe wese aricurikiriye, ariko aribaza ati uyu muntu nahisemwo siwe. Ica kabiri gishobora kugutuma usambura urugo rwawe ni kwikeka uwo mwubakanye ko aguca inyuma. Abantu benshi baritiranya kwikeka no gupfuha. Gupfuhira uwo mwubakanye ni gukora ibishoboka vyose kugira ngo umukuremo inyota yo kwiyumvira uwundi wese, kandi umuntu apfuha muri ubu buryo agwiza ibikorwa, akagabanya amajambo, kandi abatekanye mu rugo rwiwe. Kwikeka uwo mwubakanye navyo ni kumwagiriza ivyaha. Uyu muntu yikeka ahorana umutima uri hejuru kuba mutwaye umukunzi wiwe. Abonye message, yumvise apere, cyangwa umukunzi wiwe afise akarandevu n'undi muntu, byose bimukura mu mutima. Muri make ntatanga amahoro mu rugo. Wihweje kagafoto urabona ko uyu muntu umutima wari umuvuyemwo kuko bamwiketse gusa. Ayayayayaya, ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu benshi bikeka ko babaca inyuma, ahubwo baba ari abahinga mu gucana inyuma. Yayayayaya. Ica gatatu gishobora kugutuma usambura urugo rwawe ni ukwiyumvira ati nobivamwo. Murabona aka gafoto k'uyu muntu ati nobivamwo. Iki ciyumviro kigira abantu baja kubaka ariko bafise mu mutwe ko bagifise akaryango ko kubivamwo. Yashavuye ati ivyo mbona je notuma ndabivamwo. Iyo ibintu bigenda uko atabishaka, aca yibuka ivyo yasize mu busore canke mu bukumi bwiwe, akumva yoca yisubirirayo. Murabona aka gafoto ingene abantu bari bashavuye, aturibuka abasore canke uribuka inkumi nasize mu busore bwanje, mu bukumi bwanje, ntabanye nabo muga nkabana nawe, ubwo munshavuza, ubwo mumbabaza, nobivamwo. Murabona yuko abantu bashavuye. Amaherezo ya vyose nuko umuntu afise ibi vyiyumviro abivamwo, kuko abona ko agifise abandi bamurondera. Ari abantu bubaka mugabo akabona kuko agifise abamurondera, yibaza yuko atobura uwundi bubakana. Ivyiyumviro bibi bishobora gutuma umuntu asambura wiwe. Ibi vyiyumviro bitatu iyo ubifise, igitangaje n'uwo mwubakanye ntabimenya.
nta muntu n'umwe abimenya, nta n'ubibwira, mugabo vyubaka muri wewe, hanyuma amaherezo vyonyene bigasambura urugo rw'iwawe. Mwarahezagiwe.